Ndakuramukije, ndaguhaye mwiriwe neza cange mwaramutse bivanye n'aho udukurikira uherereye. Ico utegerezwa gusa nyene ni ukubandanya kumwe natwe. Viziyo 2025 yaraye ihejeje urugendo, ikaba isize igihugu mu kangaratete. Ni ikinyoma gikomeye cane CNDD-FDD yari yarabeshe abarundi. Muri Ruheshi 2011 leta y'u Burundi yarashize ahabona imbono yayo ku kungene Uburundi buzoba bwifashe mu mwaka w'ibihumbi 2025. Intwaro ya CNDD-FDD yari ihejeje kwiha urupapuro rw'inzira izogenderako mu guteza imbere Uburundi mu kiringo c'imyaka 15. Amanama menshi yarakozwe, ivyigwa vyarakozwe, ibicapo vy'Uburundi mu mwaka w'ibihumbi 2025 vyaracapwe. Nkaba nibuka batwereka ingene bimwe mu bisagara vya Rumonge, Nyanzarake, Gitega, Ngozi bizoba bisa mu mwaka w'ibihumbi 2025. Baraturotesheje bikomeye. Mu mwaka w'ibihumbi 2011 idolari rimwe ry'abanyamerika ryavunjwe amafaranga y'amarundi 1291. Inyuma y'iyo myaka 15 duhendwa ngo hariho imbono leta ifise, idolari rivunjwa ayarenga 7,000 vy'amarundi. Nta n'umutegetsi n'umwe yaracubahuka kuvuga ko iyo mbono iriho kugira abarundi ntibibuke ingene babeshwe. Kuva igenekerezo rya mbere z'ukwezi kwa mbere 2025 twaraye twinjiye mu mbono nshasha. Ni ukuvuga Uburundi bwifashe mu mwaka w'ibihumbi 2040 n'Uburundi buteye imbere mu mwaka w'ibihumbi 2060. Nimba imbono ya mbere ya leta ya CNDD-FDD yaradutaye mu kaga tubona, ni igiki kizotuma iyi ya kabiri yo tuyigerako? Viziyo 2025 yari yubakiye ku nkingi zitandatu zihambaye. Inkingi ya mbere ni ukubaka ubumwe bw'abarundi no guha umutekano igihugu. Tugeze mu mwaka w'ibihumbi 2025 indyane hagati y'abarundi zaragarutse. Impunzi zarasubiriye kubaho hafi inusu y'umuriyoni. Bamwe mu barundi bitwa abenegihugu na cane cane aba CNDD-FDD, abandi ari abakeba n'abansi b'igihugu. Imirwi y'abagwanyi yarasubiriye kubaho, ibitero biraza biraduka. Amabatayo ari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo guhiga abagwanyi, ndetse yewe n'ubwoba bwaragarutse. Ingingo ya kabiri kwari ukugabanya igwirirana ry'abantu no kuronsa imfungurwa zikwiriye imiryango. Tugeze mu mwaka w'ibihumbi 2025 imfungurwa zarazimvye cane, hariho abarundi basigaye bafise ikibazo gikomeye co gufungura. Iyigira gatatu ni uguheza ubushomeri no kuduza ubutunzi bw'imiryango. Tugeze mu mwaka w'ibihumbi 2025 ubushomeri bwariyongereye ku rugero ruteye ubwoba. Urwaruka rwinshi rwarihebuye ku buryo ruteze ubukiriro mu kujabuka hanze. Uburyo bw'imiryango bwarakorotse cane kubera iduga ry'ibiciro, be n'ifaranga ryataye agaciro ku rugero rutigeze rubaho kuva twikukira. Iyigira kane kwari ukugwiza umwimbu, kwari ukugwiza ubutunzi bw'igihugu ku buryo Uburundi bwenurira ibindi bihugu. Ivyabaye ntibigira n'izina twobiha. Uburundi cahindutse igihugu ca nyuma mu bintu nka vyose. Iyigira gatanu kwari ukugwiza inyubako n'amahinguriro biduza umwimbu. Muri iyo myaka 15 hubatswe FOMI ya Nkurunziza na Bunyoni. Nta rindi hinguriro riboneka ko rikomeye Uburundi bwaronse. Amahinguriro akomeye Uburundi bwari bufise ni ukuvuga Sosumo, Burarudi, Kojeriko, Kotebu n'ayandi asa n'ayagiye asubira inyuma. Menshi ntagishobora kuronka umwimbu ukwiye abarundi. Tube turaretse ivyo gushora hanze. Amasosiyete ya leta yari yubatswe na Perezida Bagaza nka yose ariko aradupfana turorera. Ubusuma n'ubunyonyezi buyagejeje habi, nayo kandi ayandi abategetsi bashaka kuyahombesha n'impaka ngo bayagure ubusa. Amasosiyete yandi havugwa ko agira yubakwe abaraya ba generale bo muri CNDD-FDD. Amasosiyete yimba ubutare yarabayeho ariko ntaco yinjije mu kigega ca leta. Umufuko w'abategetsi bo hejuru na cane niwo
niwo wabombotse. Igisata c'igitoro c'amasoko ntanganguvu nico kindi cabayemwo ubusuma budasanzwe. None tugeze mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu, ikibazo co kwiyunguruza ari akananira abahinga. Ingingo igira gatandatu kwari ukugabanya ibitigiri vy'abatazi gusoma no kwandika no gusohora incabwenge zikomeye cane zishoboye ihiganwa n'ibindi bihugu. Tugeze mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu, ubumenyi mu mashure bwarakorotse cane, nayo abatwara igihugu basigara bitwengera ngo ibiharuro ntibifata inswa. Ubugugu bwarahawe icicaro ca mbere mu gihugu. Gutigita muri CNDD-FDD niko gaciro ka mbere kurusha ubumenyi. Ihangiro nyamukuru rya viziyo bibiri na mirongo ibiri na gatanu: kuduza ubutunzi bw'umunyagihugu ku mwaka, ni ukuvuga PIB, bukava ku madolari $137 twariko mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'umunani, tukagera ku madolari $750 mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane. Abahinga mu by'ubutunzi bavuga ko byari vyitezwe ko turangiza bibiri na mirongo ibiri na kane tugeze ku madolari $268, ni ukuvuga hafi ica gatatu ca ya ntumbero viziyo bibiri na mirongo ibiri na gatanu yari ifise. Hagati aho ababanyi bacu mu Rwanda bari biteze kuba bashikiriye umwimbu ku munyagihugu ungana n'amadolari $1064, ni ukuvuga incuro 4 ay'abarundi. Aho ni mu gihe mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatatu, ni ukuvuga PIB y'u Burundi yari hejuru y'iy'u Rwanda. Viziyo ya bibiri na mirongo ibiri na gatanu yavuga ko tuzogera kuri iryo terambere biciye mu gukomeza intwaro ibereye, gukomeza ubutunzi bw'igihugu tukenurira ibindi bihugu, kuduza biboneka uko umurundi abayeho. Turi bubibone yemwe, vyose vyarayangaye. Twitege iki ku vyo twumva ku mbono za 2040 na 2060? Mu gihe Uburundi bubandanije gutwarwa nk'uko bimeze muri kino gihe, nta cizere na gitoya kiriko. Mu gihe intwaro ya CNDD-FDD itashoboye kunywanisha abarundi, ikabandanya kubaryanisha no kubagwanisha, nta cizere kizoboneka. Umushinge wa mbere kuzoba gufatanya abana b'u Burundi no guha agaciro ubuzima bwiwe. Intambwe ya kabiri izoba intwaro ibereye. Nta gihugu kizotera imbere gitwarwa mu bujanja ndetse n'ubusuma. Intambwe ya gatatu ni uguha ikibanza ca mbere incabwenge, ivy'ubutigisi mu mugambwe bigakurwaho. Intambwe yindi ihambaye ni ugushigikira biboneka abarwizatunga no kurwiza inyubako n'amahinguriro. Nta murwizatunga azigera yizera igihugu kitagira ubutungane bwigenga kandi kitagendera ku mategeko. Kubahiriza demokarasi n'agateka ka zina muntu vyotuduza ku rugero tudashobora kwibaza. None koko ivyo abategetsi tubona ba CNDD-FDD bobishobora? Tubihe amaso. Ivya viziyo bibiri na mirongo ibiri na gatanu birangiye ata n'umwe akiyicisha no mu kanwa. Ubwo viziyo 2040, 2060 hari uwuzoba akiyivuga muri 2040? Vyinshi tuzobandanya tubibagezako ngaha kuri no mboneshakure. Ico utegerezwa n'iki? Ni ukubandanya kumwe natwe, nuno kumanuka munsi y'ino video hama ugafyona imbere y'ijambo Isange TV, haba handitse ijambo sabone canke subscribe, urafyondako hama uba udushikirije intererano yawe nyene yo kuja turakuronsa amakuru, ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza umwanya ku mwanya. Nayo kandi mu yandi makuru nonyemerere nkushikirize ino nkuru ivuga ko i Lusaka mu gihugu ca Zambia hari abarundi barenga 100 bafashwe.
Igipolisi ca Zambia kijejwe ivy'abimukira carakoze imikwabo mu bice bitandukanye vy'umugwa mukuru wa Lusaka mu minsi iheze. Nk'uko amasoko yacu abivuga, abarundi barenga 100 barafashwe harimwo n'impunzi zitari nke. Rimwe mu mashirahamwe yo mu Burundi rikaba rivuga ko abahagaritswe bashika 156. Ico gikorwa catanguye hagati mu kwezi kwa Kigarama, ariko ni mw'ijoro ry'igenekerezo rya 27 abarundi benshi bafatwa. Umurundi umwe w'umusore yafunzwe umwanya mutoyi imbere yuko arekurwa kubera yari afise impapuro zimwemerera kwiberaho no kuba ku butaka bwa Zambia. Akaba agira ati turahagarikwa aho ariho hose, mu mabutike, mu mihana canke mbere no mw'ibarabara. Avuga ko yamenye ko abarundi benshi bafashwe kw'igenekerezo rya 27 Kigarama 2024. Umuvyeyi w'umurundi akiri muto amaze imyaka myinshi aba i Lusaka yabwiye SOS Media Burundi ati abagenzi banje benshi barafashwe. Twaramenye ko hari abarundi bashika 150 bahagaritswe. Kubwiwe abantu bapfunzwe n'igipolisi ca Zambia kijejwe ivy'abimukira barindiriye ibintu bibiri. Ica mbere ni ukuriha amande imbere y'uko basubizwa mu makambi y'impunzi no kwirukanwa bashikanwe ku mupaka na Tanzania kuko badafise ibibaranga. Ariko ibintu bizogorana ku bantu batazoronka amafaranga yo kuriha itike ry'urugendo, kuko akaba ariko kwishura amafaranga y'urugendo niko atomora. Bazorungikwa mu mabohero yo muri Tanzania gushika baronse ayo mahera. Abamaze kuyaronka bazojanwa ku mupaka wa Mugina, ni ukuvuga hagati y'intara ya Makamba iri mu bumanuko bw'Uburundi ndetse n'akarere ka Kigoma mu buraruko bushira uburengero bwa Tanzania. Ivyo nivyo bisanzwe bikorwa, kuko akaba ariko yatanze umuco. Ishirahamwe ry'Uburundi ONRCTO Ento Frere rigwanya ubucakara n'urudandazwa rw'abantu ritangaza ko ryaharuye abarundi 156 bahagaritswe i Lusaka mw'ijoro rimwe ry'uwa 27 Kigarama 2024. Risaba leta y'u Burundi kuvugana na leta ya Zambia ukuntu abo barundi botahukanwa, igipolisi ca Zambia gifashijwe. Prime Mbarubukeye aserukira iryo shirahamwe yatangaje ko urwaruka rw'u Burundi ruguma ruja mu bihugu nka Kenya, Zambia, Tanzania, Mozambique ndetse na Malawi bivuye ku bukene bwinshi bwugarije u Burundi. Ivyo vyunyurwa no kubura akazi, aho abenshi mu bagenda ari abakiri bato. Prime Mbarubukeye akaba ahamagarira indongozi z'u Burundi gutunganya inama rukokoma y'urwaruka mu mwaka uza mu ntumbero yo gutorera umuti ikibazo c'ubwimukira bwo mu kinyegero cibonekeza muri iyi minsi. Akenshi na cane cane mu bihugu vyo muri Afurika y'ubumanuko, ubuserukizi bw'u Burundi bwama bwagirizwa ko ataco bufasha mu gihe hariko harafatwa mu karenganyo abarundi. Ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye, ariko avugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure. Ico utegerezwa n'iki? Ni ugufyonda sabone canke subscribe nawe utarafyondako, hama ukabandanya ushikirwa n'amakuru, ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure. Ndakwipfurije kubandanya uraroranirwa, kubandanya uragira ibihe vyiza ndetse n'umunsi mwiza.